turabaha ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu tunabakengurukira ukuntu mukomeza kudukurikirana no kudutera intege uhoraho abaho umugisha mwinshi. Uyu munsi wo muri kumwe nanje niyo Kindi Generose, mukaba musanzwe mumenyereye kudukurikirana ku mbuga YouTube, mudukurikirana kuri YouTube Kanguro n'Ubugorozi, Facebook Muntu Muzima, TikTok Imburi ya Nyuma. Uyu munsi rero twagira ibibako ridasanzwe ryo kwakira umutumire, ngira ngo imbere yuko tubandanya arabanza atwibwire. Karibu. Murakoze cyane, turabaramukije abakunzi b'iki kiganiro. Ku mazina nitwa Ndayishimiye Jean Gentille, nkaba nejejwe no kubana namwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane, natwe turabishimiye. Murakoze. Turizera yuko mwatuzaniye agakemanyi kadasanzwe uyu munsi mu biganiro byacu. Mbega Jean Gentille, mwifuje ko tuganira ku biki uyu munsi? Murakoze cyane. Uyu munsi nashimye yuko tuganira ku bwonko. Murakoze cyane. Abantu benshi rero bakunda iby'amagara y'abantu, amagara mazima n'ubutunzi budasanzwe butagereranywa, kandi amagara mazima ni ikintu bwiseseka ntibayore. Nico gituma rero abantu bako baradukurikirana mugomba kubishiramo umwete. Eka mbere kubera yuko umutwe atari n'isandugu, ni byiza kurondera agakaye ahantu uvyandika kugira ngo uzoze uravyiyibutsa, kuko ubwonko umutumire wacu ifite kutuganirako aratubwira byinshi, asanzwe anabifisemwo ubumenyi byinshi avyagurira abantu kugira ngo umuntu amenye ibimugize, uko Imana yamuremye n'ingene agomba kubikoresha neza. Yego Jean Gentille, rero turabahaye ikaze ubugira kandi turizera yuko mudufitiye ibintu byinshi biri bufashe abadukurikirana, uko dukurikirana n'abantu bini wacu nabo mu bindi bihugu bitandukanye. Ubwo rero ndibaza yuko mwatuzaniye agakemanyi kuzuye gatsindagiye. Murakoze cyane. Muti rero ubwonko mwashatse kubutubwira ku iki, kuko ubwonko ndibaza yuko bwagutse, mwashatse kutubwira ku bijyanye n'iki ku bwonko? Murakoze cyane. Ubwonko buragutse cyane. Ubwonko ni igihimba kiba mu mutwe. Ubwa mbere turabereka ubwonko mbega niki. Ubwonko bugabuwe mu mice igera kuri 4. Abahinga bayitse ngo na lobes. Turaraba n'ivyo ubwonko bukunda. Muri make nivyo tuza kuganirako. Murakoze cyane. Abadukurikirana murumva yuko dufise ubutunzi bwinshi. Ari gihe umayanye igihe kirekire ubwonko ariko utazi ivyo bukunda, utazi ivyo bwanka, utazi aho buri, utazi nkuko yatubwiye ngo buragabuye, tugomba kumenya uko bugabuye, tukamenya nuko bugabuye. Mbega uko bugabuye bwa Jean Gentille buba bukora ibintu bimwe. Imana yavuze ibintu byinshi kubijanye n'ubwonko, kuko niyo yaturemye, niyo yabuduhaye. Ariko none uko bugabuye, tubwire kwanza uko bugabuye, utubwire nuko bugabuye. Mbega bukora ibintu bimwe? Yego. Murakoze cyane. Byose turabiganira. Yego. Ubwonko mu bisanzwe ni igihimba kiba mu mutwe. Yego. Ubwonko nico gihimba gikoresha umubiri wose, ni nka moteur y'umubiri wose. Nico gituma ushobora kubona ikimuga kidafise amaguru n'amaboko kikabaho, kidafise amaso kikabaho, ariko nta na rimwe turabona ikimuga c'ubwonko canke ikimuga c'umutwe. Ngira abantu bakibonye bo kwiruka. Yego, ntabwo uye n'igihimba citembagaza c'umutwe, abantu bo kwiruka. Rero nta kimuga c'ubwonko gihari. Nico gituma bishatse kutubwira yuko udafise ubwonko ntushobora kubaho. Ubwonko ni igikoresho gikomeye cyane c'umubiri. Ikintu cyose gikora ku mubiri kubera ubwonko bwabigizemo iki, bwabigizemo uruhara. Rero Imana yacu iratangaje cyane. Muri Zaburi 139 umurongo wa 14 gushika ku wa 15, Dawidi yihweje ukuntu umubiri wiwe ukora, yavuze amajambo akomeye. Yaravuze ngo ndagushimira yuko naremwe mu uburyo buteye ubwoba butangaje. Ibikorwa byawe nibitangaza, kandi ivyo umutima wanje urabizi neza. Urukanka rw'umubiri wanje ntiwaruhishwa. Hamwe naremegwa mu mpisho, hamwe naremeshereze ubwenge ibwina mu isi. Imana idufashe cyane. Dawida aravye ukuntu umubiri wose ukora, aravye ukuntu ibihimba bigize umubiri bikora, harimo n'ubwonko. Yaratangaye cyane, aravuga ati nukuri Imana uri umuhinga.
Imana n'umukozi w'umuhinga ngo ndagushimiye ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Nukuri uravye ukuntu ubwonko bukora, urya ubwonko ngo nico kigega kibika ibigize umubiri vyose n'ibiri hanze. Murumva ubwonko ni igihimba gikomeye cyane. Rero nk'uko twabivuze ubwonko buragutse cyane, hari byinshi twobuvuga ko, ariko nashimye yuko vuga amalobes yabo. Rero nta kirundi ayo malobes afise, ariko ni nk'ibice bigize ubwonko. Yego, bifise amazina atari ikirundi, baratwihanganira abakunda ibiganiro byacu, ariko ndagerageza kubisigura ku buryo abantu bose bavyumva. Ubwonko rero bugabuwe mu malobes ane, mu migwi ine, buri mu migwi ine. Yego, hariho lobe ya mbere iri mu gice c'imbere bayita ngo ni frontal lobe, ni lobe iri frontale. Ya kabiri ni parietal lobe, iri hagati. Iya gatatu yitwa occipital lobe, iyindi ya kane nayo bayita temporal lobe. Rero nayo malobes ane agize ubwonko. Rero lobe imwe imwe, igice kimwe kimwe gifise ico bikora. Ninatangura kubisigura niho muca mumva rero kwa kundi Imana yaturemye mu buryo butangaje, buteye ubwoba. Turahera ku gice ca mbere citwa frontal lobe, lobe frontale mu Gifaransa. Murakoze. Mbega iyo lobe frontale ikora gute? Iyi lobe frontale ni ituma kwiyumvira ibintu wakoze, ivyo upanga, amaplani, numba ushaka gutangura urudandazwa, numba ushaka kuja ahantu, ubwonko nibwo bubigiramwo uruhara. Numba hari ibintu wakoze kera uri kuribuka, nibwo bugufasha kwibuka ivyo wakoze muri kahise. Murumva ko bukomeye cyane. Ikindi, ubu bwonko buri frontale nibwo kugufasha gufata ingingo. Murumva, murazi yuko muri iyi si ubuzima bwacu bugizwe n'ama decision menshi dusabwa gufata. Rero ubwonko nibwo bukubwira ati duganaha, kataha, emeribi, ankibi, injira muri iri shengero, ntiwinjire muri iri. Nibyo, emera uyu mufiance, ntiwemera uyu. Urumva ubwonko nibwo budufasha guhitamo, amahitamo. Ubu buri frontale murumva yuko butuma dufata amadecision. Ikindi, ubu bwonko nibwo butuma tugira movement, kwinyagambura. Ushaka guhagarara, ushaka kugenda, ushaka kwigorora, ushaka kuryama. Ubu bwonko buri frontale nibwo bidufashamo. Ikindi, ubu bwonko buri frontale nibwo budufasha mu bintu by'ibigumbagumba. Bakubwiye inkuru mbi, ubwo nyene amosozi araje. Ubwonko buratangaje, ngo ushobora kubona igikorwa buriko burakora, ariko biragoye kumenya uko vyagenze. Ubona igikorwa ariko biragoye kumenya uko vyakoretse. Bikora nk'umuyaga. Umuyaga urabona ko biti bihuhusa, ariko ntiwowufata, ntiwubona, ntiwo nyene waje. Exactly. Rero ubwonko ubu buri frontale niho wumva inkuru mbi, ubwo nyene amosozi ukabona aramanutse, ugahinduka. Ubwonko nibwo butuma wumvise inkuru nziza utwenga. Muri mu kigwi c'abantu umuntu wese yumvise iyo nkuru agatwenga, atabwiye uwundi ngo hewe dutwenge, atawurinze kubwira abandi ngo batwenge, kandi bikizana. Kubera umuntu wese ubu bwonko buri frontale buba bukora. Murumva yuko ari ubwonko budufasha ibintu byinshi. Ikindi, budufasha gupanga imigambi, budufasha mu kintu bita planning. Ushaka gutangura nk'urudandazwa, umushinga wari wose runaka, projet yariyo yose, nk'urudandazwa nk'akarorero. Ubu bwonko nibwo bukubwira ati oya, iyi magaza yawe ntuyishire aha mu rufuri cyane, yishire ahantu habona, aho abantu baca. None mbe uzokoresha umutaho ungana gute? Oya, ntukoreshe mwinshi cyane, tanguza mukeya. Ubwonko nibwo bugufasha
none mbe nzodandaza iki mbega hambaye ko mbona hari amagaze menshi afise ibi nzanye agasha gatandukanye n'akabandi ntibyogira inyungu nyinshi ubu bwonko nibwo bugufasha gupanga akantu kose uri muhira nk'abamama ubwonko ubu buri frontale nibwo bukubwira ati ikirato gipangaha amashati yapangaha amapantaro yapangaha ibi navyo ni ivy'umwana bipanga ubu bwonko nibwo bugufasha muri planning iyo ariyo yose mu kugira urutonde ubwo ari bwo bwose ikindi ubu bwonko buri frontale nibwo budufasha mu kintu bita focusing concentration nomba ku banyeshuri ugiye ku ishuri bakakwigisha amasaha 2 3 4 5 n'ubwonko bugufasha kuguma wumva utekereje ugakurikirana murumva yuko ubwonko ari ikintu gikomeye cyane ubu buri frontale bukora ibintu byinshi bitangaje n'ingeso zimwe zimwe ubwo bwonko buri frontale nizo zibugiramo uruhara rero muri make ni byinshi cyane novuga kuri iyi lobe frontale ariko reka tugeze ngaho kuri iyo lobe ya mbere. Murakoze cyane, iyi lobe iratangaje, iki gihimba ca mbere cy'ubwonko buri ngaho imbere abariko baradukurikirana ikiganiro n'ubwonko. Mumva ko ubwonko nibwo bugize byose, batubwiye mbere ngo ikintu gisanzwe ahubwo ngo ni nk'imashini. Imashini ariko ijejwe umubiri wose, control umubiri wose. Ubwo ivyo ukora byose biva mu bwonko. Ubwonko nibwo butora, nibwo butanga commande, nibwo butanga ubutegetsi kugira ngo ukore ikintu cyacu cyose. Ariko hano bwantangaje ko bariko baradukurikirana kumbure badusanze twamaze gutangura ikiganiro baragisanze hagati tuko turigana ubwonko, twumve uko Imana yaturemye ngo mu buryo buteye ubwoba butangaje. Nawe urumva kuri butangare kumva uko Imana yakuremye. Rabukunda abantu babwirwa inkuru bose bagatwengera rimwe, ubwo uyu n'ubwuriya niyo bari abantu batanu bagatwengera rimwe atababwiye uwundi. Bigaragaza ngo lobe frontale yabo ubwonko buri muri aho imbere wabukora neza. Ariko kandi nuba nogira icyo ndabubaza ko none ga mutumire wacu ibijyanye mwatubwiye ko bukora no kubijyanye n'ibishika. None ko tubona hari abantu usanga batagira ibishika, urashobora kuguza iwawe ukabona umuntu ntakiye, ntamwakiriye neza, ntamwishimiye. Abafite icyo kibazo cya lobe frontale mwodufasha. Murakoze cyane. Ego birakunda kubaho cyane, ugasanga muri mu mugwi w'abantu bavuze ikintu cyo twenza abantu bose, abantu bose bagatwenga ariko umuntu umwe ntatwenge, akabaza ati mbega mwebwe muri kumutwengiye. Je numva atagitwengeje na kimwe kirimo. Kenshi ngo aba bantu ubu bwonko bw'imbere babusakabazo nibiriza abantu, ivyo riza abantu inkurumbi, ivyo babaza abantu bikabakora ku mutima ko ababaye bose simpaka barire, ariko ibituma akogwako kumva babajwe n'ico kintu, ako kantu kaba karagize ikibazo. Ni ikibazo ca lobe frontale nta reactinga nkuko abandi ba reacting. Iyo bageze inyifato y'usanga inyuranye n'abandi imbere y'ikibazo icari cyo cyose. Ego nico gituma rusha gusanga umwagira igishika undi ntagishike, undi ntakigire. Ubwo rero mu biganiro bizogenda bikurikirana muzogera n'igihe mudufasha imiti, urumva ko haba ari ikibazo. Ubone ibintu bitwengeje abandi we ntutwenge, umva ko biteye inkeke. Ni vyiza ngo bineze abandi unezerwe. Inkuru zibabaye na Bibiliya yarabivuze ngo tunezeranwe n'abanezerewe. Abandi babaye nabo tugire gutufatanya nabo mu mwabana. Tubonye mwatanezera n'abanezererwa umva kabafite ikibazo. Murakoze, turabandanya n'iyindi lobe peut-être. Murakoze cyane. Ego Imana niyo dufasha mu biganiro bizokurikira, tuzoraba uko twovura ubwonko, kuko iyo ubwonko bugwaye butera ibibazo ari ku mubiri no mu mico no ugasanga umuntu afite ingeso mbi, ukibaza ati mbe uyu muntu ko afite ingeso mbi, kumbe siwe ahubwo n'ubwonko bwiwe bugwaye. Ego tugiye kuri lobe ya kabiri, bayise ngo ni parietal lobe. Lobe parietale. Lobe parietale, murakoze cyane. Iyi rero ikorana n'inzira z'ubwenge y'ama organe de sens. Iyi lobe niyo baguhonyoye ko umva ubabara ugashinyiriza. Iyi lobe ni imwe ituma uriye indya zitandukanye umva amagu atandukanye. Uriye nk'umuceri ukumva utandukanye n'ikijumbu, uriye ivoka ukumva itandukanye na pome,
ayo magu kumenya kubitandukanya ni uburyohe bwawo n'akanovera ka ni parietal lobe ibi bikoze nico gituma naho umuntu yoba uhumirije bakanshirira umuhi mu kanwa bakanshirira umwembe mu kanwa bakanshirira ivoka mu kanwa ntarinze kuraba ndabitandukanye kubera bwa bwonko nibwo bwabikoze nibwo bwabitandukanije ya lobe parietal muri make lobe parietal cyane ikora kuri ibi ikindi ikora ko ni ku ndimi niyo wicaye umuntu akavuga igifaransa undi akavuga icongereza undi akavuga igiswahili undi akavuga ingala undi akavuga igihindi ubu bwonko nibwo buca bukubwira ati ujya avuze ikirundi ujya ariko avuga icongereza muri mu mugwi w'abantu ahantu muri umuntu agahaguruka akavuga umuntu wese aramenya uwo iyi parietal lobe ikora aramenya atari ko avuga uruhe rurimi rero iyi lobe iradufasha no mu gihe tuba turiko turiga ururimi niyibika amajambo yo mu ndimi zitandukanye rero murumva ko ni parietal lobe ikomeye cyane muri make n'ivyo ikora byinshi kumbure ntimwashatse kubyagura ariko urumva yuko idukorera ibidasanzwe kumenya gutandukanya ukamenya ngo avuze good morning aravuze ngo mwaramutse ugacumenya kubika iryo jambo urumva irakaze cyane na cyane ku bantu baba bashaka kugera n'ubumenyi bwisumbuye kandi wumvise ko inadufasha nuvuga ngo mu yandi majambo namba ntihenze irakorana n'amaner sensitive cyane kumva ko umuntu agukoze ko uramenya ukamenya ngo umuntu arankoze ko ukamotegwa hari bitetse ukumva ngo hariya barakaranze ukabimenya ariko njye n'ubona n'abandi bakubwira ngo jewe sinumva ngo bimota abo nabo bafite shaka ikibazo nyine cya ya lobe parietal yabo ibifise ikibazo ariko bafite amahirwe make uraze kurya utuntu numva ko tumota babahombye cyane kuko no kumota byongereza uburyohe byo kongereza na apeti cyane gose murakoze cyane ego ubwo rero muratubandaniriza kwa dufatiye hagati dukomeza kubabwira tuko turiga ubwonko n'ukuntu bugabuye mu migwi ine ubu tumaze kwiga imigwi ibiri namba wacerewe tori karamu ubandanye n'imigwi ikurikira hamangira ngo abahinga bajeje kudukurikiranira iki kiganiro bazobicishaho kugira ngo hahandi mwumvise kuri YouTube aho twigira kugira ngo mwumve ikanguro n'ubugorozi muzakurikirane kuri YouTube kugira ngo abashitse basanga twamaze gutangura babandanyirizaho no kuri muzima bashobora gukurikirana noneho Facebook umve umuntu muzima iki cigisho bacagure ko hagiye usanga uja gukurikirana ugasanga umuntu asize hagati mugabo iyo ugisubiyemo kuri zimbuga zacu bituma noneho wagukirwa ukumva ntufate igice ngufate ibihimba bibiri gusa by'ubwonko ugasanga ibindi byagukiyitse ahubwo ugomba kurikirana byose iyo wigiriye rero kuri YouTube kwikangura n'ubugorozi uzobironka byose no ku muntu muzima aha kuri Facebook no kuri TikTok aho hari yitwa ngo imburi ya nyuma ivyo rero biragufasha kugira ngo ukomeze udukurikirane n'ibindi biganiro byinshi biryoshe byo gufasha kugira amagara mazima byo gufasha kugira umuryango muzima byo gufasha kumenya ubuhanuzi nahisigeze ivyo byose uzobisanga aho tumaze kubabwira mutumire tubandanirize rero noneho ikindi gihimba cya gatatu ko ndumva iki kiganiro kiraryoshe cyane kitwereka ingene ubwonko bwacu aho bupanze nico bukora murakoze cyane tugeze kuri lobe ya gatatu iri temporal bayita temporal lobe iyi lobe temporal rero nifasha igihe umuntu ahagaze kugira ntugwe ituma ugira balance equilibre y'umubiri ikindi gikomeye cyane iyi lobe temporale nituma umuntu yibuka nifise memoire niyo ituma n'ikintu wabonye mu myaka y'ibihumbi 2000 canke umuntu mwabonanye kera mwiganye mu wa mbere muri primaire ukamubona ari umugore ukimubona ubwonko buca murumva ukuntu bukora cyane buca bunyaruka ati mbe umuntu ndamuzi he image yiwe ikaciza ukaca umwibuka ubu bwonko nibwo bubika ibintu byabaye kera bubika ibintu ni nka stock ikindi ubu bwonko nibwo butuma iyo uri kuriga
bigufasha gutahura kujana n'umwigisha ivyo wize bikibika hehe muri lobe temporale. Murumva ni lobe irakomeye cyane indi ngo ituma dutandukanya ibintu n'ibindi, niyo ituma uraba umuntu ukamutandukanya n'uwundi. Wabona Jeanne ukabona atandukanye na Chantal, bose baje ngaho ukamenya kubatandukanya. Bukorana n'amaso utuma umenya gutandukanya abantu, utuma gutandukanya ibintu, gutandukanya imodoka, donc ibintu vyose umenya kubitandukanya. Muri tampere cyane irakora cyane no kubigumba nayo na ya mbere ya frontale. Yego muri magufi n'ibyo. Mwariko muratubwira rero umutumire wacu, twumvise imigwi itatu yose y'ubwonko buri mu migwi itatu, twumvise ko ari ine hasigaye umwe. Mu by'ukuri ukurikiranye ibyo muriko muratwigisha n'ukuri Imana yaturi mu buryo butobwa kandi butangaje. Cyo bituma David yavuze ngo umutima wiwe uravyumva neza. Natwe tuko turabikurikirana tumva ko vraiment twari mu buryo butobwa kandi butangaje. None rero uwo mugwi wa nyuma, ubwo bwonko bwo uwo mugwi wa nyuma urihe kandi ukora iki? Murakoze cyane. Umugwi wa nyuma witwa occipital lobe. Lobe occipital uri inyuma. Rero ikikora cyane ngo yinterpreta ivyo asabona. Nibwo budufasha kumenya ati uyu muntu gutandukanya abantu, gutandukanya amabara, gutandukanya ingano, abavyibushe, abonze, abarebare, abagufi, abinzobe, abirabura. Rero abantu i lobe occipital igwaye niwe ashobora kubona umuntu wamubaza ati mbe nakamwahuye ni inzobe arirabura, kugira ngo sinibuka ko ari inzobe, sinibuka ko yirabura. Buba bufise ikibazo. Canke akagenda ahantu muri quartier runaka akayoberwa amabarabara kandi yarigeze kuhaca. Urumva ubwonko bwiwe buri occipital buba bufise iki? Buba bufise ikibazo. Rero muri make i lobe occipital yinterpreta ivy'amaso abona. Ego ubwaguke ukunda kureba muremure kwa mugufi, nabwo budukoreye ibidasanzwe. Iburyo ubamfu kumenya kubitandukanya. Munumva rero abadukurikiranye yuko ubwonko bwacu buri mu migwi ine, kandi kimwe cyose umugwi wose ufite ibyijejwe, usanga mbere bitandukanye n'ivy'uwundi, ariko byose bikaza kuzuzanya. Urumva yuko uwo mugwi ubwo bwonko dukorera ibintu bidasanzwe koko, ni moteri, ni machine nkuko mwabivuze. Ariko koreko aradukurikirana tukagira ikibazo rero kijanye n'ubwo bwonko. None ubwo bwonko kugira ngo bukore neza, kuko urumva yuko hari abantu bibagira, hari abatagira ibishika, hari abatanezerwa, hari abatibuka bibagira n'ingoga, hari abantu batazi gushira ibintu mu mwanya wavyo. Abo bose twumvise ku kibazo kiba kiri hehe? Kiri mu bwonko. Gashaka kubaza rero nka mwebwe mwabikurikiranye, none ubwo bwonko wobuhiki kugira ngo abafite bwiza banayikora neza, ariko nabagize ikibazo bumva batacibuka, bafite ibyo bibazo bigiye bitandukanye, kumwe wese aca yumva ati namba ntibuka ni cya kibazo kini imbere, ni ya indi lobe frontale yanje itakora neza. Namba ntazi gutandukanya inzobe canke amakuru, ugasanga umuntu ntazi gutandukanya iritukura n'iry'ubururu, umva ko cya kibazo ya lobe occipital ari ifite ikibazo. Ugomba kuba none bukundike ubwonko wowe kugira ngo bukore neza, kwasanga bukora neza. Kuba yagize ikibazo nabo kugira ngo noneho bugire gute bwinagure bukore neza, wocu buhiki bukundike. Murakoze cyane. Ubwonko bwacu bufise abakunzi bukagira n'abansi. Tugiye kuraba muri make abakunzi batanu b'ubwonko. Kubagwaye cyane ubwonko nabwo mu kindi kiganiro tuzobavura mu buryo bwagutse, imiti bokoresha kugira bivure, n'ibifungurwa bofungura kugira ngo banagure ubwonko bwabo. Ariko muri make ubwonko bufise abakunzi batanu. Muri ico kiganiro tuzoraba n'abansi b'ubwonko. Bufise abakunzi batanu. Umukunzi wa mbere w'ubwonko n'amazi yo kunywa. Najya amazi yo kunywa. Kuko ubwonko ngo bugizwe n'amazi ku bice birenga 75 kwijana, nuko abahinga basanze aruko bimeze. Rero bukeneye amazi ku rwego rwo hejuru. Ku muntu akuze n'imiburimburi iritiro n'inusu ku munsi. Ntihere utayinyoye. Mu gatondo kanywa inusu,
ku muhinga mukanywa inusu ku mugoroba nawe ukanywa indi nusu y'ilitiro kugira ngo ku muntu akuze. Ariko birashobora kuva kubera hari abantu usanga bikorera imizigo, birashobora peut-être kurenza bivanye n'ibyo n'ibikorwa bakora. Ego bashobora kurenza bivanye na klima, bivanye n'uko umubiri ungana, abavyibushe cane, bivanye n'akazi umuntu akora, arashobora kurenza urugero rw'ayo mazi. Ariko ubwo nibwo rugero rwiza ku bantu bose, tudakuyemo ama exception. Icambere rero na amazi, abantu ntibakunda kunywa amazi. Muri iki gihe abantu ntibagukunda kunywa amazi, ahubwo amazi bayasimbuje ibindi binyobwa. Abantu bakunda kwinywera amata, kwinywera amaji, kwinywera amafanta, ariko dukeneye amazi cyane kugira ngo ubwonko bukore neza. Umukunzi wa kabiri w'ubwonko ni itiro. Ngo iyo umuntu akuze aryamye kuva ku masaha 6 umunani kuva ku masaha 6 kugira ku 8 akayaryama, ubwonko bwiwe buraruhuka. Ikindi uwundi mukunzi w'ubwonko ni imyitozo ngorora mubiri. Imyitozo ngorora mubiri iratuma ubwonko bukora neza. Uwundi mukunzi w'ubwonko imyimenyerezo sport. Sport. Undi mukunzi w'ubwonko ni ivyo kurya biryohera bifise isukari, ariko apana isukari yo mu mahinguriro, isukari iri naturel. Ikindi ubwonko bwacu, undi mukunzi w'ubwonko n'akayaga keza ariyo bita oxygene. Rero muri make abo nibo bakunzi b'ubwonko. Iyo ubikoze ubwonko buraruhuka, bugakora neza vya bikorwa bujejwe. Murakoze cyane ku bakunzi bako badukurikirana, murumva ko twize ibintu bidasanzwe. Tusanze koko Imana yaturemye mu buryo butegwa kandi butangaje. Mwumvise ukuntu ubwonko buri mu migwi 4 itandukanye kandi bwose bukuzuzanya, ariko bwose bukorera umuntu. Murumva ko Imana yadukunze uburyo budasanzwe. Ingengabihe rero yo mwisi ntabwo itwemereye ko tubandanya. Akanya kacu kwa dufise kagarukiye ngaha. Reka tubakengurukire mwese mwafasha akanya ko dukurikirana. Uhoraho abahe amahirwe mu byo mukora byose. Nawe mutumire turizera ko ikindi gihe niko batumira kandi muzogaruka. Murakoze cyane. Uhoraho abaho umugisha. Amen.